Hi, ushobora kuba uri wa muntu wama wumva jewe sinaciye mu bwana ivy'ubwana bwanje navyo nibuka. Ushobora kuba uri wa muntu wama wiyumvira kubera iki imisi yose nama mpeza n'abantu babi, kubera iki imisi yose nama ndi mu ma relation mabi. Ushobora kuba uri wa muntu wama utazi kwitaho, kwikunda. Ushobora kuba uri wa muntu wama uvuga ati wapi je ibintu vy'ama relation si ivy'iwanje. Ushobora kuba uri wa muntu wama ubona ibintu vyose negativement. Raba ino video ndakwereke ico bivako n'ingene wobikira. Welcome. Welcome to my YouTube channel. Yo, yambi. Ushobora gushogera televiziyo kubera ugira ivyo ushaka. Ntawe ugufata. Hey my people, bakunzi banje, bagenzi banje, muryango wanje, mwebwe nahezagijwe na Rugira, bacuti beza, mana mazina yose. Gute. Basi mumbwire ko mwari munkumbuye ko narinda bakumbuye baje. Ndabasavye mu ma commentaire mumbwire ati narinda bakumbuye. Mwari munkumbuye. Hama. Basharika nsaba imbabazi. Nukuri ngomba kubasaba ikigongwe. Ingene nari maze imisi nka posta. Mu bisanzwe je nkora le weekend. Kubera ko ubundi mwanya mba ndi ku kazi. Iyindi misi mba ndi ku kazi. Rero weekend ya mbere nari ngwaye. Hospitalis. Weekend ikurikira murumva ijwi ryanje. N'ubu murumva ko atari fresh. Iyindi weekend Franike yari yagiye kurondera dote. Na Nuru. Mva ko imyanya igiye. Imyanya c'était fini. Nico gituma muranashoboye guposta. Mba nkora ibindi biganiro bisanzwe ariko nkuko mubizi ndacafise ikibazo. Mba nkora ibiganiro bisanzwe na telefone mugabo. So ninda kurindira camera. Rero nico gituma mwari mubona namaze imisi na posta. Haro yandikiye ngo wabuze ibyo tubwira. Je naburi ivyo mvuga. Jewe abatwebwe never. C'est juste que nivyo ne ma contrat yagiye araba ariko nukuri mumbabarire rero ndaje munoneshire mapenzi. Munone imicanwa imiriro mugira na jeme nyinshi ukaba ari ryambere usenga ucugira subscribe canke sabone canke basha ndakibuze mu Giswahili. YouTube isigaye ifise option y'Igiswahili kujibonyesha. Subscribe sabone canke kujibonyesha. Hama murabizi mbagira mvuga ibintu vy'akamaro. Rero welcome to my YouTube channel. It's me your girl. Ari ryambere ubonye iyi channel. Nukuri je te jure video zitatu za mbere ziratuma wiyabona. Mugabo rero kugira ukuta kuziraba akaba ari bukunda channel yanje. Je te jure kajya kano kameze gutya. Bijya bisigura ngo yiha abandi apana kuyigumana. Abantu bamuvuga ngo data biganiro vyawe biratwubaka mu gasangana n'abantu batatu vraiment muyira. No kuri stati ntushirako, story ntushirako. Bikwaye. Thank you kuba bikora muri abantu banje turakundana n'abatabikora muvyigireho bikaba bitakwigisha naho mbwira ico nkosora. Ukabona bitameze neza mbwira ico nkosora hama ndabikosore kugira ngo bice bigenda neza. So uno musire mu ganiro cuno munsi mukiyago cuno munsi tugira tuvugane kuri trauma tugira turabana ugasanga zije gutuma ukuze ufise izindi trauma, ukuze utera trauma, ukuze ugasanga urafise ibintu bijya byose navuze muri introduction ariko ntuzi ko ari trauma. Uri wa muntu ngo wapi ngo jewe simbona ibintu vyiza mu buzima, uri pessimist, ibintu byose ubibona muri negative way. Uri wa muntu ngo jewe ngo nta relation nziza ndigera mbamwo, ngo namande muri relation ari toxique, ngo namande mu bintu bimeze gutya. Uri wa muntu uri muri jewe mapi nta bagenzi nta nshuti sishaka affection. Ufise trauma wakuye mu bwana urakurana. Ufise trauma. Ufise ingorane yakubaye ko mu bwana urakurana. Uja kuyiteza abandi. Hariho darene yabikuyehe. Jewe sinizi. Abantu mvuga ngo jewe sinizi. Nukuri nta psychology nizi. Ariko ibintu vyabaye mu buzima. Mezami biri pati ya kuba psychologue kandi aho no maririza. Je narababwiye jewe narushoboza kumaririza. Si psychologue no. Me ndafasha abantu mu bintu byaye n'ivyo bwenge. So you see
ndafasha abantu kuri development personnel kubera ko narize ubuzima bwaranyigishije canje mu mashuri atandukanye y'ubuzima. Rero ngomba ndababwire ubwana naciyemwo n'ubwana abonye abandi baciyemwo ingene vyafekse ubuzima bw'iwanje bw'umuntu akuze. How my childhood yafekse ubuzima bw'iwanje nd'umuntu akuze. Jewe ubu nkuze bakuru banje barakunda kumbwira ngo ukiri umwana ngo waguma uturega kwa papa. Ndabatahije cane. Mu nyuma niho nagiye cyane bashaka kumenya igituma. Undi akambwira ngo yaha ngo wewe ndi umuntu kera ntarabimenya basha koleri ishavu mfise ryari riteye ubwoba umwana yirevolta facilement. Umwana aho ndiko ndakubwira ushobora kuba uri umuvyeyi uvuga ati jewe nta trauma mfise isika abana bawe nayo bafise raba kutari kura nayibatera wa muntu mviriza mona jewe nansi ikintu yo nta negociation zibamwo kandi bagwana n'umwigisha nigeze namukubisa muri primaire cyane twaragwana navyo nibo tellement nari révolté biteye n'ubwoba. Rero maze kugenda ndakura n'abapsikologe bakabifasha none nagiye kubona yuko naragize amatrauma mu bwana. Trauma ya mbere nagize harimo manque d'affection, you know, hariho iyo trauma abavyeyi benshi turiko turayitera abana. Uri umuvyeyi uri umumama ushobora kuba uri umusingo mother canke uri mariye ugasanga ntuheruka nta mwanya uha abana bawe. Apana kubera ko basha nukuri ndabizi ko ubuzima bugoye, apana kubera ko bishaka ariko ubuzima buragufata ugasanga na wa mwanya muto urose ubugizi wiwawe canke w'abagenzi bawe turimaniye ko dinotwe navyo nzi ugasanga umwana wawe akuze adafise ugo rukundo. Boni tugira tubiharire ko aba mama turatanga affection gusumba aba papa, je ni tubiharira ko bamwe ariko abantu baratandukanye, hari abapapa batanga affection gusumba aba mama. Rero ugasanga kubera ico kintu umwana ugasanga akudranya iyo manque d'affection cyangwa ugasanga pour d'une manière ou d'une autre surtout kuba single mother umugabo muravanye ku buryo ubucanke buriya umwana agaca kura afise absence y'umuntu umwe agaca kura ari wa mwana yama ariko acagira dépendance affective yama ariko ararondera umuntu aza gukombla ya vide yagira mu bwana. So ushobora kuba uri wa muntu biza guhera ugiye mu makolation akudetruiza kuko ushaka kurondera bimwe utaronka mu bwana ukuze, ushaka gukombla ijya vide ukuze kubyo guko urose n'umuntu agwaka attention. My friend tutandukanye attention na affection. Umuntu arashobora kugwaka attention apana affection kubera ufise icyo ashaka uri umudadu utesa nyashi na nyashi uravyumva agaca kubera akavuga ati yarega mome bambonye turi kumwe muri cité vyotesa wowe ugenda ngo ni affection guhaye kubera iki wowe ni ushaka monami yo navunja simu y'abantu Franike mana kagasuzuguru nakanyitse mana ya Isaac na Abrahamu na Yakobo urama telefone ngira kagasuzuguru amen. Urumva ugacukura uri wa muntu uri kurarondera uwo muniboneye nyaje yishakira umudada bapowana yishakira umudada yiboneye money yishakira umutipe amukirisha inzara amahera ni meza nkayi wanje uravyumva ugaca usanga ubuzima bwawe uri kurondera gukombla ya video wagirira mu bwana biza guhera ube mu madesiri mu makolation agusambura kubera ko monami ntushobora gukombla ijya vide unless ukize kubera iyo ni trauma n'igikomere ugasanga warasibishije humiliation ukiri umwana. Siniko ndabivuga nk'abiyize abashaka ivya biyize muca mugenda mukagira ku psychologue baca babwira ingene ivya bize bigenda ugasanga warasibije humiliation ukiri umwana. Humiliation ni yahe? Nukuri tubivugisha ubwenge wari ufise ubwenge mu shule nyene butari bwa dara abavyeyi bawe bakama bakwimiriye abagenzi bawe canke d'une manière ou d'une autre wari wa mwana jewe ndababwira ico banyimiriyako je nari umwana mugufi yonze nje gituma namambwira abantu mumbwira ngo jewe ngo ndavyibushe mwebwe murabizi jewe ingene nabo baranonze iyo umuhaje umuyaga bakwa kuma mabuye ngo shire mu mpuzu singuruke rero je navyibushe ku nguvu kubera humiliation yoko baranuga ngo ndikagufi ndonze mu kuvuga ko mpagurutse kamerito bibona je mu kuvuga naguma simba gucya kugira ngo bwa bugufi cyangwa niyo humiliation. So narakira nabona umengo ikintu cyose umuntu ankoreye ariko aranyumiriya nigiye bitama bikenewe nabona umengo uwo muntu ariko aransuzugura kandi na jewe canja mu bintu byo kwisuzugura
uravyumva so umuntu ashobora kumbwira so zirabaye nyinshi jewe umuntu ashobora kumbwira dada uri mwiza ugize ibiki kubera iki ndavuga jewe n'ubu bugufi bwanje reka ja je ningenesa jewe urumfata nari nakoresheje ikomere ugasanga kubyo bwo n'amakapasite nari mfise ntayo nari nkimenya wowe urashobora gufisa amakapasite utamenya kubera iki ukiri umwana abavyeyi bawe barakunda gukompara n'abandi bantu canke uri umuvyeyi kubera iki ukompara umwana wawe n'abandi bantu uri kuramukeyamo kuba trauma ya humiliation ugasanga wamuri kurabwira umwana wawe ngo rawe umwana wanakasha abo wa mbere mwishure rawe umwana wanakasha agira ibi agira biriya agira gutya monami uri kuramwica umwana wawe uri kuramutera trauma wowe uri wa muntu wumva umenga utegerezwa kuduprovinga urafise agatroma nta muntu numwe ukeneye gupruva mu buzima nta muntu numwe ukeneye gupruva mu buzima ivyo ushoboye urabishoboye abakenewe kubibona barabibona abo bidakenewe ko babibona nabo aho bibereka ntavyo bobona rero ugaca usanga uri wa muntu wama uri mu relation kubera dependance urukurondera iyo affection wama uri muri jewe ivyo ngiyemwo ntibigenda neza wama uri umupessimiste kubera iki warimiriye nta kwizera ufise waragize absence y'umuvyeyi canke runaka hari ikintu ngira ntebeko ndabitahura ubuzima buragoye ndabitahura ubuzima burazimvye ariko uri umumama ni ryari rya nyuma aka example gasanzwe wogeje umwana wawe kumwoza hari utugeste tugirira abana ukabona umengo ni ibintu bisanzwe uba uri kurabubakamo ikindi kintu umwana wawe ntazi bizu yawe ntazi yambi yawe hagati mu ndwe bana mina ricokera ego sindavyase ubuzima buraruhije sindavyase tuvise ibintu byinshi dukora ariko umenye yuko ujya mwana utari kuraho urukundo no munsi azoja kururondera hatariho bizomwica kandi bizogaruka kuza ku affect we nk'umuvyeyi ukuze uzokuyumvira igituma umwana wawe wabayeho nabi igituma umwana wawe yama relation mabi yaba y'ubugenzi canke y'ubuke igituma umwana wawe ari maltraité mu rugo adashaka yuvume ngo ntibimukwiye igituma ucanga uriya bihari because hari ikintu yarakeneye utamuhaye take your time n'uwo mwanya muke yurose nk'umumama nihe hari inyama ziryoshe nihe hari ibintu binini nihe hari akanaka niwiyumvire gufata umwanya n'abana bawe uri kubaremamo igikomere batazokira uri umuvyeyi wa muri kurakompara abana bawe n'abanaka muri uko kubakompara ntiwigera ubereka ivyo nabo bafise abana ka badafise kuko nkunda kubivuga umuntu wese Imana yaramuremanye ikintu ciwe special uragifise kiri muri wewe n'umwana wawe baragifise peu importe vyakubayeko hariho abavyeyi nabo mukubita abana ukamengo muri ko apana kubihanikiriza simbona n'ingene uvuga ko mubahana ikintu cyose umwana akoze ni twabi kumukubita umwana birashika ko nanje muranda mukubita sinza kubabesha muganda mukubita gake uwo mwana azokurana igikomere physique niko nababwira uko kunu abayumva umengo ikintu cyose kije arakomere arababaye mu buzima ni wa muntu ntigera ryoherwa aratinya ko abantu baza mu buzima bwiwe kubera ko abona ko baca bamukomeretsa baraza kunkubita canke baraza kugira iki agaca kuri ari umwana ari seul yumva sitaki marafiki kakaririmba sitaki marafiki yaha bica bihera nabi sometimes birashika kubera ibikomere wamuteye mu bwana sometimes birashika kubera ibikomere ufise vyo mu bwana ni vyinshi just ndo psychologue nabibabari mugabo ni vyinshi ushobora kuza psychologue akabigufasha kuko iyo ukomeretsa abandi consequences ziza kuhaba ni ya yindi ya mbere urica ubuzima bwawe nubwo abakwegereye iyo ndi ngandi ko ndavuga ivyo nabonye hari abantu niciye ubuzima banyegereye hari n'abanyiciye ubuzima ngiye kuraba ngaca asanga ni kubera ko barakomeretse kibazo si jewe barakomeretse I healed narafashe umwanya ndakira sindakira weze kubera ko nababwira ikintu kimwe gikomere c'umutima cyo kimwe n'icumubiri usiga ku muti za betadine zande ukanywa imiti bikomere bigahera bikomere c'umutima bifata umwanya abantu benshi twarishizemo ngo bikomere vy'umutima biva ku rukundo nashaka ndababwira yuko kugira indi ukomereka mu rukundo canke uba wabanje gukomereka kera ukiri umwana vyose biva mu bwana bikaza ku affect ukuze
kugira ngo utere ibikomere abandi nuko nawe quelque part afise igikomere. Basha nagomba ndabwira yuko Imana nta muntu umwe yaremanye ingeso mbi, nta numwe, kuko ngo Imana yararemye ngo ije kuturema ngo ikiraro bisanga byose n'ibyatari ibyiza sana. Iyo umaze kubona ko atari byiza, the same way wakomeretse, ikindi kintu naco cerekana ko wakomeretse mu bwana, nagiye gutahura nanje maze gukira ntangwe urugendo rwanje rwo gukira. Uri wa muntu wamubwira abantu ngo je ngo nta kintu na kimwe cyo mu bwana nibuka. Haba hariho traumatisme physique uba warakorewe uba uri kuri iyo bagiza udashaka kwibuka. Maybe ni viol barakuviyoye ukiri umwana ushaka kubirengera ntuvyiyibutse. Maybe warakubitwa cyane n'abavyeyi bawe, warahohoterwa cyane n'abigisha, warahohotewe cyane nabo mwagendana abana mwigana canke ibiki. Maybe ni kimwe muri ivyo canke n'ibindi byinshi ushobora kuba uri kuri iyo mvira ugaca wumva umengo ngo jewe ngo nta kimwe nibuka ngo ubwana bwanje ntabwo nibuka. Monami hariho systeme nabwo na psychologue hari umwana murashobora kwiyibagiza ikintu kubera apana kubera ko atacibuka mugabo ugakreye ibindi bintu byinshi bituma utacibuka kubera ko niwacibuka kiraza kukubabaza cyane. Bikomere biba mu bwana mugaro niba mu bukuze hariho na separation, urupfu rw'umuntu ukunda canke abavyeyi bagatandukana canke we bakagutandukanya n'abavyeyi. Ivyo byose biratuma umuntu agira amatroma. Uri umuvyeyi uri kurandaba wumva umengo nta affection ufise. Uri umumama uri kurandaba, uri umupapa uri kurandaba wumva umengo abana banakuvugishije barakugoye, waravyaye kwera bikenewe kuvyara ntushaka gukunda uyu canke uriye. Please check your mental health. Genda urabe urafise mu mutwe nyene mu mutima warakomeretse. Ibi mvuze birimwo bien détaillé munsi muri description ya video. Making sure yuko bisomye biri mu gifaransa. Harano bambaje ko ari description ndashira mu gifaransa. Monami iri mu gifaransa hariho ngo version, hariho option yuko i translating mu giswahili mu congereza mugire mu kirundi bara translating nuru bara translating mu kirundi. Urumana naje bitrezinga mu giswahili kirundi kiragoye, so cyo ngunda kubisha mu gifaransa niba mara kugira kandi kindi naco nuko navyo nashobora kwandika bya bintu mu kirundi mu mabarira navyo nashobora kwandika mu kirundi. Please checking a description ya video hamurabe kuri ivyo bintu navuzemo. Eske izo blessure zifise uzifise ni wivuze kubera ko uri kurica abana bawe. Ico cari kuri ico ca video, ico onya c'ubuzima c'ama blessure kintu ngira ntebeko. Ngira mvuge yuko umwanya w'Imana suwa abantu ntaho bihuriye ntaho biri. Sometimes hari igihe mu buzima ubona umenga Imana yagutebeje. Numbaze ngira mbe pastor murago. Hari igihe mu buzima ubona umenga Imana yagutebeje birafata n'ivyo nariko ndavuga kubera ko ufise ibindi bikomere ugacugerana ukavuga ati jewe ndahagaritse vyose relation zimbera ubugenzi ntibumbera shaka kuba jenyene kubera kutarakira. My friend, solution ya mbere no gusenga. Ni wamara gusenga Imana ukaba muri relation n'Imana nukuri je vous jure ndababwije ukuri uzokumirwa n'impinduka izoba mu buzima bw'iwawe. I'm going to give you a testimony. Iyi ni ntahe yanje ingene Imana yankijije ama blessure. Iyi ni ntahe yanje ingene Imana yankuye kumva umengo ndi umuntu akwiye gutabwa. Ingene Imana yankuye kumva umengo sifise. Naragira ibintu vyinshi nkaguma nsigure ko ivyo bintu by'uwo mwanya mugasangana ibikomere nakuye mu bwana biraza gukura. Jewe ntarakizwa sinatahura igituma abantu benshi baza mu buzima bw'iwanje bataburambamwe. Narababwiye ndafise ababurambamwe muganda ndafise n'abataburambamwe aba mu bugenza canke ahandi. Jewe sinatahura igituma ndambigwa. Je ndarambirwa ndi mu bintu. Jewe sinatahura igituma ibi hari ibintu vyinshi bindambira. Bimaze kundambira ngaca shaka kugustepinga kuja ahandi. Maze gutangura gusenga ndatahura yuko ndafise karite ndumo multipotentiel. Hari ibanga riri mu gusenga. Umwanya w'iwacu twebwe abantu sico kimwe n'uw'Imana. Igihe nariko ndashirwa n'ibibazo bitandukanye mu buzima numva umengo Mana kutanyishura. Ushobora kuba ari ahantu uri kuribwira ati Mana kubera ko utari kuranyishura kuri isengesho ndiko ndakora
gushika umunsi Imana yampaye revelation yuko nta kintu na kimwe Imana yaduteguriye kuduha itazoduha, uretse ko umwanya w'iwacu atari uwayo. Sometimes turagomba kurashinga ibintu dushaka kuronka muri uwo mwanya, ariko Imana yobiguha muri uwo mwanya hari naho vyokwica, hari naho ataco vyokumarira. Jewe barambabarira ngira ndabavuge, je naravuye Gitega mvayo nibungenze candaza ino i Bujumbura nza gukora. Maze kuza gukora Imana yaramezagiye ca ndonka akazi mw'iradiyo, nuru ndayivuga oya ndayiretse. Maze kuronka akazi muri iyo radiyo ndakora, mugabo sante iramera nabi, bisaba yuko ngenda bagena umwanya w'iwacu udahuye n'uw'Imana. Imana ikora ku mwanya wayo, Imana ikora hageze. Sante iramera nabi, bisaba ko ngenda, kandi n'ukuri ndatanga konje ku kazi, biragenda neza ndabikora. Basha navyaye je ndandika message ndavuga ati jewe konje na itarahera shaka kugaruka, kubera umwana yagize ukwezi kumwe canke amezi abiri ndibaza, kubera ko ebana mukubaki arakeneye kubaho, n'umwana arakeneye kubaho vyose. Les amis, ntibigeze banyishura iyo message. Basha ndababara, ndavuga ibi ni biki. Banyishuye basha bambwira ngo rindira ngo tuzokubwira. Jesha ndi paratura bavuze ngo uraza tuvugane, ndavuga ati je nasubiye ku kazi, haleluya, Imana iranyishuye. Ndagenda rero kazi baca bambwira, barandavye nigihe nari ndahakoze, baca bambwira ngo we mu bakozi bampa umugore nka je yambwiye ngo we mu bakozi bampaye ngo nturimwe. Something I want to eclaircir ngaha. Mes amis, I'm a content creator. As long as unkoreye ikintu, as long as uje mu buzima bw'iwanje, bizoja kuri YouTube. Nzoreka kuvuga izina, nzoreka kuvuga, simvuze yuko vyose bimba ko ndabishira kuri YouTube kuko sinoronka naho ndabikwiza. Ariko hari ikintu mbona kivamwe inyigisho. Abakozi muhohotera, abakoresha muhohotera abakozi. Mushatse gufata. Ego mwe muri kumba muriko murabikora. Sometimes mushaka muri ibikoresho vy'Imana sindabizi. Ariko abakozi abakoresha muhohotera abakozi, surtout ababa bagiye kuvyara. Aba privé cyane cyane nimwe mubigira gose. You guys, you need to stop. Ivyo bintu sivyo. Je ndavuye muri konje ndaje ngo mbagugaruka ku kazi, urampamagaye jewe nzi ko nje gukora, ucumbwira ngo mu bakozi ngo ufise ngo nurimwo gukora ntari bwasinye contrat ngo kandi ngo ubunya ngo tubone umengo service ntuzikere n'ibindi birebire, kandi waruzi ko nakora ngaho. Igituma misemo kuvuga ibi bintu nicaye ni kubera ko hariho abantu binyegeza inyuma y'abandi kugira abakora ikibi. Hariho abakoresha mufata nabi abakozi. Umukozi aragiye mwikonje yayigusavye ugacumwirukanira mwikonje. Umuvyeyi aragiye kuvyara yabigusavye ugacumwirukanira muri iyo konje y'ukuvyara. Why mubikora? Bibafasha iki? Maybe navyo muzi mushobora kuba muriko murakoreshwa n'Imana or not, ntavyo, ariko ni bibi ni mubihagarike. Hama ikindi kintu naco nagomba kumenyesha abantu muriko muranda wa mutari mubizi. Wa mugore wirukaniwe mwikonje wibungenze, ufise icemeze yuko abantu wahakora, ni witware baraguha indemnisation. Ni witwa mbeko igituma tunya kwitura ubutungane, ni mwitura ubutungane barabafasha. Jewe rero ndaje ngaho ndavuye mwikonje, tuzokugira. Bakurambia bamaze kuba batambwiye, jewe ndasubira ku kazi. Subiye ku kazi barambwira bati ebana uragarutse. Cyabona image yo umuntu yabimbwiye, muje muri list y'abakozi bampaye nturimwo. Ngo nurimwo ngurumva ngo bine biragoye ni birebire, singira ndabatewe kuri ivyo radio, mugabo narababaye banyirukanye. Mfise umwana muto n'uwundi akuze, barafise ibyankenerwa ntegerezwa kubaha, baranyirukanye ku kazi. Les amis, sishobora kubasigura ingene natashe meza. Mutahure ko maze amezi 4 mukira ntahembwa, simpembwa nta kimwe. Ababizi n'ababizi je narababwiye ikintu kimwe, sishobora kwicwa n'inzara tuzinanye. Oya, abagenzi bashifise ku mutima narabandikira nkababwira ncorera nakufamiye na njala. Igituma ndiko ndabivuga, iyi ni nayo ibintu tuba twaciyemwo kugira mutahure yuko Imana ni yatuduza. Muzoshe muza kuraba video ya YouTube, mwibuke yuko Darena mko murabona yaduze yarigeze kuba coresha ivyo kurya. Apana ngo wawa nacoresha indya, narandikira umugenzi nkamubwira je te jure ibintu birambanye move, ibintu bimeze nabi mpabasi na 20,000 canke 30,000 nsuma. Basha Imana ihezagire incuro zirenge igihombo abantu mwafashije muri ivyo bintu. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Nkandigira umujama ntebana karambanye nyumba bananifukuza erega ko ntakora umujama kazona naraciyemo.
ndashaka kubwira abakoresha mwirukana abakozi. Ivyo nivyo ducamo. Biratugora kugaburira abana, biratugora kuriha inzu, biratugora gufungura n'ingene tuba. Kuryaho n'ivyakunda kuko naca mbwira umujamane bana fulani ko kunyumba mira kuya kusalimia. Kandi nagenda aho sero kugira nsange batararya. Gacamba aho mfunguye. Urazi kurara inzara hose. Ivyo niwe bitahura utigeze hose. Ivyo nivyo mucishamwo abavyeyi. Iyo abadafise umugabo cyangwa umugabo gasanga nagaza afise. Ivyo bihenda bicamwo numva umengo Imana ntiri kwiranyishura abasha kuko sinareka gusenga. Ikintu nasezeraniye Imana ibihe byose nzocamo jewe sinzoheba Imana. Nigihe mba numva nafise inguvu zugusenga zo kumviriza tu gospel turahari twishi dutesa. Ryari ari umuntu yaje mu birasanga danse ziranyishe napfuye nahwereye ndiko ndatamba ndi muri pause acambwira ngo nagira ngo warahevye ngo ndirimbo zinize akambwira ati ngo umvirize ndiko numviriza indirimbo z'Imana. Abantu musigaye muririmba gospel. Shout out to iPendo Sound, shout out to Victoria's team, shout out to MTC muratwubaka. Sinzotinya karamara promotion. Shout out to Obedi Zawadi. Abo bantu bane ndababwiye mugende mu barabe kuri YouTube. If you are Christian ukaba wiyumvira ngo nta ndirimbo zihari impimbaza amana z'ugutamba umuziki, abo nibo je mu Burundi nirabe. Kandi je ndabibiri loko turaryoherwa niza abantu ze yajya hanze badoroka n'abarundi bararirimba bien les amis. Kubera ko tubagira ama promotion kuri TikTok n'ahandi. Kubera iki dukunda ivy'iwacu. Ndabandanye ntahe yanje ndaba muri ivyo bihemeze nabi sinahagaritse gusenga. Les amis ndiko ndasenga nkabona umenga Imana wako ibi biherazi ibindi nibituganiwe mbona unijibi. Nkabona nyine umenga Imana ntiri kwiranyumva yicaye ku ntebe yayo y'icubahiro maraka ikuna niangalia hivi. Urabona gutyo kurabona turafise image yuko Imana iri ku ntebe nini. Image turayivise igira ndaba nkuko cando nka revelation. Ndi muri ivyo bihe maze imisi ndiko ndasenga ndi mu ka depression, ndi mu nzara, ndi mu bubabare, ndi mu muruho. Mfise uruyagwa amezi abiri muvyibuka. Candonka ikintu kivuga ngo hari igihe ijambo nasime muri Bibiliya mugenda muri somero rimwihunguka sinibuka chapitre neza. Igihe Imana yavuga ngo Abanyisraeli Mose genda untarira Abanyisraeli ariko nzokomanaza umutima wa Farao nabarekure pour ma gloire kubera icubahiro canje. Hari ibintu Imana ireka bikaba kugira ngo yiheshe icubahiro. Hari abantu Imana ituma ikabareka bakakugirira nabi kugira ngo yiheshe icubahiro. Ababizi barabizi byabaye kuri Faraoni ingene yabuze imfura za mbere zapfuye ingene haje bagategwa n'ibirabiriya. Faraoni akabarekura ntivyahereye aho. Faraoni acara bakurikira ngo jewe ndabareka. Imana nayo ati Abanyisraeli barabafashe murapfuye. Abanyisraeli bagira ubwo abanyagiputa baradufasha ariko bamaze gushika mu kiyaga gitukura Abanyisraeli barajabuze abanyagiputa Imana ibatera amazi bapfira hajya nyene. Hariho abantu bakugirira nabi mu buzima bazi ngo numwanya Imana hari yo Imana sibari nabivuga. Ivyo bintu byose vyashikira abariko barangirira nabi bose narabashavuye cendaronka iyo revelation ko igihe c'Imana kitaragera ntibishoboka. Naho wosara naho wisonzesha ntibiva kuco uri kurakora biva ku gihe c'Imana. Sinzi ivyo uri kuraca muno munsi. Imana yaranyishuye my people nukuri ndafisa akazi. Ndafisa akazi. Thank you so much. So Imana kirandungikira kirabikora candaronka akazi kandi vraiment sinidoga. Imana imaze kuma akazi YouTube nari nase gucreatinga ivyumviro bica biraza bashandaruha mva ukazi ndusha ngacandondera n'umwanya wanyu wa YouTube so ndabakunda sana. Namwe munyere ku rukundo muze muragira ama subscribe kandi musangize video muri benshi. Cyo gihe Imana igihe cyayo bashana ngo ndabwira yuko jewe narose telefone yo kuja gukora nahevye gusengera ivy'akazi. Maze 6-7 mois zirenga gato ntakora. Ico nagomba kubabwira nuko muri ivyo bihe nari ndimo sinaretse gufungura sinaretse kuri hinzu bo harike nyene vyashikanga nyene nafungura nevye canke nkayiriha nevye mugabo sinabiretse kubera ko iyo uri mu ngorane umwanya w'Imana wo kwishura itaragera. Bagenzi iraguha grace ukeneye iraguha ubuntu bukeneye kugira ngo urindire igihiza kukwishurira. Kandi Imana imaze kukwishura ntiwibagire abagufashije muri biriya bihe. Imana imaze kukwishura ntiwibagire ababanye nawe muri biriya bihe. Ndaronka akazi ibintu birahinduka ibintu biramera neza. Ndaronka niyo revelation yuko hari ibihiro Imana ireka bikakubako kugira yiheshe icubahiro. Uno munsi ushobora kuba wumva umengo uratawe mu muryango. Ushobora kuba wumva umengo uratawe n'abagenzi. Ushobora kuba uri kurandaba muri no video uriko ukoresha telefone y'uwundi ngo nakungoresha ya Franike.
ushobora kuba ubayeho ubabaye wumva umenga Imana ntiriko irakwishura, irarindiriye kugira ngo ntiguhe ubusembwa, irarindiriye kugira ngo ntiguhe ubuntu bwa feki feki, niyaguha izokugabira igihe cayo mugabo kigeze, apana ciwacu. Mu gihe cyo kurindira n'igihe ca mbere kigoye, iyo urindiriye ngo Imana yishure isengesho iryo ariryo ryose birakugora kuko uhura na vyinshi, ariko uko kwihangana kwawe ngo ni igiti c'umwimerere, uzoronka inyishu. Ibigeragezo n'igiti c'umwimerere, ceraho imbuto, ibitangaza vyawe bizoza. Kandi Imana kuba itarakwishura suko itumva gusenga kwawe, kandi Imana kuba itarakwishura suko itariko irabibona, ni kubera umwanya wayo utaragera, kandi niwagera izobikora kandi uzoshima. Hari ikintu ngira ndababwire ko kigira kibashoke, ubwo abakeneye ko ndakidevelopa nzakidevelopa muri video ikurikira. Nashaka ndababwira Imana irishura ugusenga kwacu, na shetani iravyumva kandi hari igihe kwishura. Hari ibintu uronka udahawe n'Imana uhawe na shetani, kora ibigomba kugerageza mu gihe cawe cyo kurindira. Nahawe kukugira relation n'Imana, Mpwema ari muri wewe akakubwira ati iki si ciwanje, iki nikivuye kuri jewe, ntugitore sino tungarike tukobengi tunakufa. Rero check muri description yuko ufise trauma mu bwana igutuma ubayeho ukuze. Hama this is to tell you, ivyo uri kuracamwo vyose, aho uri kuraca hose, igihe c'Imana kigeze, iyatabaye abanyisirayeli bamaze igihe bavuzwe iracahari, iyahaye umwana Sara iracahari, abo bose nabo muri Bibiliya batubwira niyamfashije jemwe sindi vrai, sindi ngaha numbona, iracahari. Pray and everything gonna be okay. This is the end of the video of today. Wairavye gushika ngaha ku mpera ari rya mbere kuri no rubuga, make sure you subscribe, yisangiza abandi. Ushobora kuba ufise umugenzi ari mu bihe nk'ivyo canke uzi ko afise ibyo bikomere, yimusangiza kugira ngo ashobore kubibona, hama upartage, usangiza no gupartager, sharing bivana n'urimo vuga canke kujibonyesha nagafashe mu Giswahili. So hama mushira mu ma commentaire. And you people, I love you and I am blessed kuba dushobora kuyaga namwe, muri abantu bikimaro cyane kuri jewe, ndabakunda. Yes, abahezagire, naho ubugaruka kuri Darna TV kwa Mama WY. Bye. Welcome to my YouTube channel.